Shalom bakunzi ba No Repentance na Heaven kazi muri ca kiganiro canyu Check the Mic. Ndazi ko muri bashi cyane muri ko muradukurikirana nkuko rero mu bi Check the Mic tugendera abajoni batandukanye kugira ngo dushobore kubabaza ibibazo bitandukanye yuko bakurikirana amakuru ya gospel. Uno munsi rero twagendeye kuri kwishengero rya Shalom riri mu Kinama. No munsi nibo tuza kuganira kugira ngo tubabaze ibibazo hanyuma nabo baze kutwishura. Kazi ni mu mwanya. Yes, bakunzi bacu nkuko namejeje kubabwira turi kumwe n'umujene nga nyene kuri Shalom. Namahoro. Namahoro. Umeze neza. Yego turashima. Nitwa bande? Ku mazina banyita Kamatari Bertrand. Bertrand, mu bintu hagikunda urakunda gospel? Yego, ndakunda gospel cyane. Ni izihe ndirimbo ukunda? Indirimbo ya mbere ukunda? Indirimbo ya mbere nkunda ndakunda indirimbo ya Dudu ivuga ngo mu maraso yawe. Nabahe baririmbyi ukunda? Muri gospel ndakunda uwitwa Apollinaire, ndakunda na Dudu. Yego. Okay. Mu bakozi b'Imana woba ukunda hano mu Burundi wacu nk'abandi? Abakozi b'Imana ashobora kuba nkunda ni benshi, ariko uwa mbere ndashobora kuvuga umuvyeyi wanje w'umwemu Mbega Apostle Simon. Okay, usivye uyu w'iwacu ndakunda umukozi w'Imana yitwa wo mu Rwanda yitwa Apotre Serukiza Sosteno muri Gerison des Âmes. Uwo ndamukunda. Okay. Wowe uzi ama television yoba ashikiriza ivy'Imana hano mu Burundi wacu? Ama television hariho zibiri, hariho HTV, Heritage TV, iyindi ni iyiwanyu ndayizi, No Repentance, No Heaven. Yego. Tugushimiye cyane Bertrand. Yego, namwe murakoze. Murakoze cyane. Yego. Sawa. Ndakuramukije cyane. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Akazina kawe bakwita gute? Nitwa Irambona la Grande Tante Noella Irambona. Usanzwe ukora iki hano muri Shalom? Usanzwe ndi umuririmbyi. Sigura ngo urakunda gospel? Yego cyane. Nawe baririmbyi none ukunda? Icyambere na mbere nga mu Burundi? Yego. Ndakunda kuko amasezerano. Ndakunda na Eden Banga. Okay, umbwira indirimbo zibiri Eden Banga bararimbye. Hariho je ndakunda ijambo yindi ni inkuru y'urukundo. Nabahe bakozi b'Imana ubuzi hano mu gihugu iwacu usivye bakozi b'Imana ndazi Pastor Stanley, ndazi Olivier irakoze. Utubwira amasengero baba barongoye? Gravis Center ni Pastor Olivier, hama Stanley naho ni GF. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Okay, merci. Urameze neza? Sawa. Ku mazina bakita gute? Nitwa Mbonyimana Iva. Iva nawe usansengera hano muri Shalom? Nsengera muri Shalom. Nawe urakunda gospel? Yego, ndakunda gospel. Nenda kubaje naye ama television online wowe uzi akora hano iwacu? Ama television online agira gospel. Bo ndazi No Repentance, No Heaven TV. Ndazi na Heritage TV. Ndazi na hariho yindi Busakeza net ndibaza barahora bavanga, je ne sais pas ibintu nk'ibyo bahora bavanga. Yego. Nabaye bakozi b'Imana uzi ngahanye usivye uwo ngahe? Bakozi b'Imana nzi ni benshi gose. Bo ndazi Prophet Joshua, ndazi Apotre King Diodone, ndazi Pastor John, ndazi Pastor Stanley, ndazi Efrare, ndazi Patrick Omisi, ndazi ni benshi biramwe na bamwe. Pastor John arongoye ishengero ryahe? Pastor John mbari
good news nimba ari inde je gusa ni iri kumutakura ariko gusa izina riranyobeye nabaye baririmbyi baririmba gospel babiri ngaho iwacu ubuze babiri bo ndazi Dudu ndazi Fortra sinzi ko nokongera ko nabandi okay utubwira indirimbo zitatu Fortra yaririmbye indirimbo zitatu Fortra yaririmbye ta grâce arongera aririmba ntacyo nzoba arongera aririmba n'iyindi bahita gutega basa ni nyinshi kubera usanga mvuga n'izo amatike menshi rero ari zicanga ariko gusa ni nyinshi ego tugushimire cyane Iva urakoze cyane ndakuramukije Ego. witwa gute nawe Nitwa Darlene. nawe usanzwe usengera hano muri Shalom Ego. urakunda gospel Cyane. ni zihe ndirimbo zibiri ukunda cyane Ya mbere nkunda ni Mbega mwiza. ego yaririmbwe nande Yaririmbwe na La Grange d'Ange. Ya. ya kabiri sinzotinya ibiteye ubwoba yaririmbwe na Amasezerano. Ego. nabaye bakozi b'Imana ukunda cyane bakorera hano iwacu babiri Wa mbere ni iwacu. usibye uyo Babiri. Ndamukunda Apotre Kevin. ya arongoye ishengero rya Izina ryayo naryo nzi Fesizema gusa ndazi ko ni kumusaga. Ya wa kabiri ndamukunda Stanley Apostle Stanley. Iri mu cibitoye kuri 14. Ego. nibihe binyamakuru canke novuga ama TV online woba uzi abiri gusa Akeza net. Na niyo iwanyu no pentes like sinzikurikira. ego cyane mbega naye hema televiziyo uwo buzi akorera ngaha iwacu ariko agira iby'Imana canke amenyesha iby'Imana Ya mbere ni heritage. Ya kabiri nzi heritage gusa. amaradiyo yoyo uwo buzi avuga iby'Imana Byizigiro. Ego. Niyonzi. okay tugushimire cyane Darlene Merci beaucoup. ndakuramukije Yego nanjye ndabaramukije. mwitwa bande Nitwa Jack Irakoze. Jack nawe usengera hano kuri Shalom Yego nsengera muri Shalom nyene. ego nawe urakunda gospel Ndakunda gospel, ndi umuririmbyi wa gospel. okay wombwira ibiganiro bitatu wowe uzi byoba bica ku radio zivuga iby'Imana Zivuga iby'Imana. Hariho cyitwa gospel show. Nibaza ko ari kuri TV ariko ego kiba kuri TV ya kuri RTN Mbega. Hariho ikiganiro cyitwa Ligala Connect. Kibera kuri Buja FM. Kitugurwa na Apotre Rodrigue. Nibaza ko cyane cyane n'ibyo nabaye baririmbyi babiri ukunda hano mu gihugu iwacu barimba gospel igihugu cyacu cy'u Burundi abaririmbyi mbere nkunda ndakunda Amasezerano ndakunda Fofo nibaza ko namaze kwiza babiri ngira indirimbo inde mu GSP team GSP team wombwira indirimbo zibiri umugwi GFC team yaririmbye GSP team hari indirimbo yitwa Muriwe hari indirimbo yitwa Ndumuhigwe ego nabahe bamenyesha amakuru babiri uwo buzi bakora ku radio zivuga iby'Imana hariho witwa Apotre Rodrigue hariho abandi nabo nibaza ko yancanze gato y'amazina y'abarakunda kwitanga umuntu akunda kuza muri Jeni Apotre Rodrigue. Okay tugushimire cyane urakoze ndakuramukije Ego cyane nanjye ndabaramukije mwitwa bande nitwa Giren Akimana Gilen namwe musanga musengera hano Ego cyane murakunda gospel Ego wombwira indirimbo zibiri z'abaririmbyi ba hano iwacu wo buzi ndazi indirimbo ya Pasteur Amasezerano Jean Claude akaba hariho ni muzima Ego ndazi n'indirimbo ya La Grange irambona akaba hariho Mbega mwiza Ego ni izihe TV online wo buzi zivuga gospel hano iwacu TV online ndazi Repentance iyo niyo nkunda gukurikirana gose izindi sitazikurikirana wombwira ibiganiro bibiri wo buzi bibera kuri No Repentance No Heaven
ikiganiro ca mbere nzi nuko barakunda kugira ikiganiro c'abaworshipper. Hariho ibiganiro bya louange y'adoration bakabaza ibibazo. Yego. Nabaho bakozi b'Imana babiri ukunda hano iwacu usibye uwo hano iwanyu. Usibye iwacu. Ndakunda apotre bigoye bigingo Julio Light Arongoye ishengero rya Estopa Paul Ministry. Hama ndakunda na Prophet Joshua arongoye Sabaoth Church. Wowe uzi amaradiyo akorera hano iwacu agira ibya gospel? Ego ndazi Vyizigiro, ndazi Voix d'Espoir. Ego. Ndagushimire cyane Girene. Ego, merci namwe. Merci.